Shalom shalom guys, ndabaramukije mwese aho muri, nizere ko mumeze neza. Of course ni Terence Tesi kuri microphone za Sanu TV. Ukaba utarakora subscribe nico gihe ni nako kanya. Genda ukore subscribe, share, ntibagire na comment kutubwira ingene mudukunda. So guys, reka ndababwira ikintu kimwe. Iki ni kiganiro citwa Gospel Image. Ikiganiro mugiye kuza murakurikirana kuri Sanu TV. Aho tuzobabwira amakuru atandukanye cyane cyane avugwa muri gospel, aho tuzobazanira ingabire zitandukanye ziri muri gospel industry ya gospel hano iwacu i Burundi. Sindije nyene muri studio, ndi kumwe n'umutumire, ariko mu kanya gato ndamwakira. Don't worry. Aha, ndashaka kubabwira inkuru iriko ira trendinga cyane gose hano mu gisagara cyacu cya Bujumbura. Nayo si yindi ni garuka ya Niyukuri Theophile Batazira Dudu. Inyuma y'igihe cinshi kinini gose ari muri Kenya, aragarutse mu ciswe Hosanna Concert Party 2. Guys, aho nahantu takwiye gushikwa kwinjira no kuba mu mwanya mwiza wo guhimbaza. Kizobera kuri Zion Beach, aho kwinjira n'amafaranga 10,000, 20,000 n'ibihumbi 50. Natwe nka Sanu TV niyo tuzoba turi. Ndagusabye tuze duhurire. Ntazoba ari wenyene, ndakubwira ko azoba ari kumwe n'abandi ba star basanzwe bakunzwe hano muri gospel. Ndavuga uwa mbere nka Apollinaire Habonimana, musanzwe muzi yuko ari papa w'umuziki wo guhimbaza no gutazira. Siwe wenyene, azoba ari kumwe n'urungano rushasha. Ndavuga Victoria's Team, ndavuga kandi na Sons of the Morning Star SMS. So guys, iyo niyo nkuru irikira trendinga, niyo nkuru ishushe, aho ico gikorane kizoba itariki 5 z'ukwezi kwa 12. So reka tuze duhurireyo. Nkuko nababwiye, sirije nyene ndi kumwe n'umutumire. Munkundire nakire ku mutumire wanje, ndazaraza kudufasha gutahura byinshi kubijanye na industry ya gospel hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Mukaye guca kubera ko corona, nagusabe uramutse abakunzi ba Sanu TV, wongere ubibwire. Urabaramukije abakunzi ba Sanu TV, amahoro y'Imana bane namwe, twabasabe ngo umwe mu baririmbyi ba gospel kandi imaze igihe kinini kugira ngo twaze kumenya Imana neza. Tuciye tugenda nyene, urashobora kwicara kutambu. Tuciye tubandaniriza aho nyene. Vincent Miburo ninde? Vincent Miburo papa kitijwe umuririmbyi w'abana babiri b'abahungu, guhama amaze igihe kinini aririmba, ahetse imyaka itari mike kuva muri 2006. Nibaza ko abantu benshi baramenyereye ngaha muri Noro, Kamenge, Kidama, Buterere, Ngagara, muri rusange muri Noro baramenyereyeho cyane ahantu haba mu bikorwa by'amashengero, mu bikorwa by'amakonseri canke mu bikorwa bijanye n'ivugabutumwa muri rusange. Urakoze cyane. Mbega uwo tubwira gatonya parcours ya Vincent Miburo muri ivyo bikorwa byose aherutse ahejeje kutubwira, parcours yiwe nihiye, byatanguye gute, ubu ageze hehe mucapa, ariko tutarinjira bugenze banze tubwire kahise ka gatonya muri ivyo bikorwa by'Imana byose tubwire. Ibikorwa by'Imana ushobora kubivugira nko mu kati zibiri, ndashaka kuvuga ku bijanye na cyane cyane ku kijanye no kuririmba kuko gospel no kuvuga ubutumwa bwiza musanze, niko mu butumwa bwiza muri rusange. Ubutumwa bwiza rero harimo kuririmba, habamo kandi na prédication cyangwa evangelisation muri rusange. Kuvuga ubutumwa mu Kirundi ngira ngo biragoye, ariko reka dufate evangelisation na prédication. Rero mu kijanye no muri kariyeri yo kuvuga ubutumwa bwiza, haba mu ndirimbo, haba no kuvuga ubutumwa bwiza dukoresheje ubundi buryo bwo kubivuga canke ivyo vyatanguye muri 2006, vyatanguye muri Public, aho niga muri lycée municipal ya Gihosha. Igihe kirekire, ariko kandi inyuma yaho nari ndongo muri Public, hanyuma nkaba yiga ico gihe yiga
bijanye no kuririmba muri eglise nari ndimo, eglise za Tempo Celebration iri mu Ngagara, niho ico gihe yari ikiri muri cadre ni twandimo. Rero niho byahereye muri groupe publique, hanyuma nza kurongora ama groupe publique yose yo muri commune Gihosha, batanga ibintu bita coalition des groupes publiques, tugira na chorale nini n'abandi benshi bagiye muri ico gihe. Ibicanzwe muri make n'ibyo cyane cyane, ariko nibaza ko no kwibaza cyane kubijanye. Reka uyu munsi wibaze no kuririmba. Mbega kuririmba byatanguye gute? Ubu bigeze he? Tugeze rero kuva muri 2010 niho niyumviye kugira umugwi w'abaririmbyi, icyo benshi bamenyereye kuvuga nka ministère yo guhimbaza Imana yitwa Hindura Ministries. Icyo gihe twarakoze muri 2011 tugira concert ya mbere twayikoreye muri Kenya Evangile Gitega, kandi byagenze neza icyo gihe. Hanyuma no mu nyuma yaho tuzagutegura indi concert yakurikiye muri 2016 concert yitwa When Somebody Change You, concert twahegereye twitiriye iyo umuntu ahindutse ibyaba, icyo gihe twagomba kubona cyane presence ya Mpwemu Yera icyo gihe. Hanyuma dushikara gukora no muri 2018 twongera turakora iyindi yitwa Abibi, aho yajemo abantu benshi cyane. Turihisha twararihishije yabiri hano nyine bivuga ngo akanoti mwarakayiye. Mbega ujya mu bikorwa by'Imana akanoti kararibwa cyane bimeze gute? Ashobora kutubwira ko abantu bibaza ngo kubera ko ari ubutumwa bwiza kungura amafaranga n'abakenewe, mbega aho hadushikire birakenewe cyangwa ntibikenewe? Jewe novuga ko birakenewe ko iki gihe tugezemo ibikorwa byose bikeneye amafaranga, cyane cyane muri gospel, mu bijyanye n'igikorwa cya gospel, mu kuririmba, igisata cyo kuririmba. Abantu sinzi ukuntu babibona, abantu babona umenga ni ibintu bya gusa, umenga sinzi igituma abantu babibona nk'umenga nta importance bigira, ariko ubundi by'ukuri amahera arakenewe, kuko iyo tugira concert dukenera ibyuma byo gukoresha, iyo tugira concert dukenera amakamera nk'uku na mwebwe iki gikorwa muri ko murakora cyiza cyo kumenyekanisha ibikorwa by'Imana. Nk'uku murabona mufise amakamera, mufise ibyuma bikomeye, ndabibona hano ibyuma byinshi bikomakomeye byaguzwe amamiliyoni menshi. Rero nibaza yuko natwe ibintu nk'ibi turabikenera cyane kugira ngo abantu indirimbo twaririmbye, ubutumwa bwiza twavuze mu ndirimbo bushikire benshi. Kandi uretse n'ibyo hariho n'abashobora gukizwa, bashobora kwakira Umwami Yesu bifadikanije n'igikorwa nk'iki. Rero ibi amafaranga arakenewe, ahubwo numva narimwe guhamagarira abantu bose baririmba gospel kuja hamwe kugira ngo barabe uburyo bashobora gukora concert, hakaba party iyo tutangaje concert tugatangaza ko niba ari kwinjira ku buntu mugabo bakumva ko ari igikorwa cy'Imana. Ariko ikindi gihe nacyo twiyumvira tugakora igikorwa kititiriwe icya gusa, ariko hakabamo n'amahera kugira ngo tuzoronka akaryo ko gukora n'ikindi no kuja mu mahanga ibyo rero musanzwe birakenewe cyane kuko amafaranga abantu. Okay, merci beaucoup. Guys, muriko murakurikirana Sunlook TV, murumva ko umutumire wacu akameme n'inararibonye muri kino gisata civuga butumwa. So ariko fisa kandi kabazo kamwe, mbega ubu gospel watubwiye ko watanguye kera 2006 ni kera, mbega gospel ubu kubwawe uyiha iyihe shusho, ubu nifise iyihe shusho? Wibuke ko iki ni kiganiro gospel image, ishusho yivuga butumwa, ishusho ya gospel. Uyu munsi gospel uyiha iyihe shusho kubwawe, ubu nifise iyihe shusho? Kijanye na gospel, tukuze gospel muri rusange, bavuga ubutumwa muri rusange ikintu kigoye. Rero kuze gospel ukavuga gospel mu buryo bwagutse, reka nanjye nacishe mu buryo bwagutse, ariko kandi cishikiramwo imparti zibiri nk'uko nguma ndabivuga, ivuga butumwa ya evangelisation no guhimbaza. Reka uyu munsi twibaze ku guhimbaza. Rero ku bijyanye no guhimbaza, uyu munsi igikorwa cy'Imana mu guhimbaza
tumaze kugira iyindi shusho mu butandukanye. Sinzi ko ari amajambere, sinzi ko ari modernisation, ariko modernisation ubundi ntiyari ikenewe cyane mu gihugu c'Imana, kuko igihugu c'Imana cyambari ca kindi twasanze gihari, abantu baratambuka, umvesa jewe nzurengana, abandi bagaruke muri ca gikorwa kiguma ca kindi. Rero uyu munsi ivuga butumwa mu guhimbaza Imana isigaye yarafashe iyindi ntera. Bisigaye aho abantu basigaye bafata guhimbaza Imana bakabyitiranya n'abaririmba indirimbo za profane. Ibyo ngo babivuga mu mvugo imenyerewe cyane. Ni ukuvuga gospel isigaye imeze nk'igisani. Yego, abantu barayitiranya n'igisani. Indirimbo zivuga butumwa, ikintu ca mbere gikomeye kwari kugira ngo twumvishe abantu ico Imana igomba kuri twebwe n'ico itwipfuza gukora. Ariko uyu munsi usanga umuntu ariko arahimbaza Imana, umuravye ivuga butumwa ryo kuririmba. Ubundi iyo abantu baturaba utanga inyigisho nka 80%. Utwo tundi dusigaye nibyo tuza kuvuga, kandi iyo twebwe tuvuga twigisha abantu 95%, ubwo bo bakakira 5%. No kuvuga iki, iyo tuvuga 90%, twebwe izo 95% ni rwacu, biraturaba, hanyuma izo 5 ziraba abantu. Rero uyu munsi ibintu byarafatanye, usanga umuntu afise amadrede, ugasanga umuntu ndazi ko abantu benshi bakoze basanga ufite, ndazi ko benshi iki kintu baza kumera ngo batacyumva neza. Nizere ko urakoze ba Sanuk TV muri gospel image ni kwishure turiga ibintu byinshi. Nizere ko hari ikigwa muri komurakura. Nukuri ari ikintu nagomba gutandukanya cyane. Nimba mubona abapastori mu Burundi cyane bavuga butumwa badashobora kugira ivyo abaririmbyi ariko baragira, tumenye yuko abaririmbyi ba gospel tuko turadevia, tuko turahusha inzira, tugomba kujana twese ku rutonde rumwe. Nimba nta mupastori tuko turabona yambaye amahereni, mu muco wacu ntibikunda. Ubundi umuco w'abarundi ufadikanye nivuga butumwa. Ubundi umurundi w'indero, umurundi w'umurundi, sinzi umurundi w'umurundi bikono yivuga gutyo, ariko umurundi w'umurundi ushobora kumwihenda kukamwita umupantekote. Kubera ikirundi ubwacu kitwigisha kubana n'Imana, kitwigisha kuba mu Mana. Rero tuko turahimbaza duse n'ibyo tuko turagira. Ariko wewe twize kera, wewe twize mu windwi yavuga ngo ote osiye. Ico gihe kubera kutamenya igifaransa twita ijuru isi nayo tukayita rero byabi birushana. Nico gituma uyu munsi abaririmbyi ba gospel turakwikicara hanze tukavuga, tukaraba nimba two turavuga ubutumwa bwiza, nimba two turakora gospel koko cyangwa turako turigana abasaba. Numva hanini n'iki kintu bavuga ko byaracanganye, biratugora kumenya indirimbo ya gospel, bikatugora no kumenya indirimbo y'abasani y'isi y'amarangamutima. Ariko mwese murabizi iyo umuntu ariko arakora ikintu kiri mu mutima we, iyo ukoze ikintu kitariko kirava mu mutima wawe, n'inyishu gitanga iragaragaza ko kitavuye mu mutima. Ndashaka kuba nk'akaroro gatoya. Hariho nk'indirimbo za gospel abantu bashaka kwenda uyu munsi bakibaza ngo ubutumwa bwashyitse hose. Hariho nk'indirimbo za gospel uyu munsi ushobora gusanga nk'umuntu afashe nk'indirimbo, ugasanga iyo ndirimbo yaririmbye iriko iravuga nko mu kabari kanaka, par exemple. Ibyo ni bishasha, bamwe babyita iterambere, sinzi ko atari ngira nihishurirwa cyane cyerekana ko indirimbo iba yakunzwe, ari ishobora no gushika no mu kabari aho abantu bashobora kumbure kuyumva bose, na bamwe twitwa kara abanyabyaha kumbure bagakizwa. Mu bisanzwe twebwe dukizwa twakijijwe tuvuye mu isi. Igihe twari mu isi ntabyo twumvaye. Abantu rero benshi bashobora kwibaza yuko ari evolution, mugabo si evolution. Intention yatumye umuntu akora kijya gikorwa niyo yatumye ibuzwa mu kabari. Ndashobora kuba kandi karorero
nuko mu Burundi biragoye iyo umuntu ariko aravuga ikintu kanaka abantu barakunda guca baca imanza bagira ngo umwana ndashaka gutanga akaroro kandi n'ukuri n'umuntu n'abantu babiri cyangwa batunza gutanga akarorero n'ukuri ndabasabye ndazi nimubabare canye ngo mubyiyumvire ukundi ndi umukozi w'Imana hamwebwe nishaka kugira ngo abantu bamenye ibintu ukuntu bimeze ndashaka gutanga akaroro ko kundirimba imwe ari nk'indirimbo imwe nk'indirimbo zimwe dusanga tuzi ari nk'indirimbo par exemple y'umuntu kuba cyane Apollinaire yaririmbye kera mu magume yavuga ngo mpore mama mpore mama wowe uri kurayumva kubera ko yaririmbye icyo gihe uri kurumviriza wumva umenga kubera ko asanzwe muri ibyo gospel wumva umenga karemba gospel mugabo uri kurumviriza no kuri nta butumwa bwa gospel burimo ari hindi igira kabiri ndashaka kuvuga nko kumuririmbyi abantu benshi dukunda naje ndamukunda no kuri umuririmbyi nka Fortran ndi umuririmbyi mvuga ngo hariho bisaba gukora iyo nyene ntibisaba ko ngukora kugira ngo umenye ni mu ruhande rwanje ntibisaba kubonesha amaso yanje kugira ngo umenye ko nkunda iyo ndirimbo nk'iyo iyo Fortran yikoze mu gihe yari mu bihe bigoye yarakundanye n'umukobwa wa pastori wiwe Olivier Dele kandi nawe ntiyagomba yuko arongorwa n'umurwari ntiyagomba yuko tukinga bakunzi ba Sanuk TV please ukaba utarakora subscribe ndakwinginze kora subscribe icyo ni ikintu kumbure utwibiye akabanga icyo ni ikintu tutari tuzi bakunzi ba Sanuk TV mugumane natwe muraza kumenya byinshi donc pastor ntiyagomba ko umukobwa wiwe atwagwa n'umwirabura yego imisanzu urazi ko Eshadai ishengero ry'umuzungu ya Olivier Dele niwe yarizanye mu gihugu cy'u Burundi rero Fortran yarasanzwe aririmba akaba ari umuzicien kandi mwiza ari prefere bakunda mugabo aza gukundwa n'umukobwa wiwe hanyuma rero icyo gihe kubera hari ibihuzi byinshi ako karirimbo rero Fortran agakompoza abwira umukobwa ntibisaba kukubonesha amaso kugira amenye kugira gute kumunda naho uri muhiri wanyu nangorane jezo kumazirikana kumunda na kibazo ntibisaba ko ndagukorako we shaka wigumire hiyo mugabo jewe ndazi yuko dukundana ariko uri kurabyumva uwo menga ariko araririmba indirimbo y'Imana ya gospel kubera ko umuzi ko aririmba indirimbo za gospel rero ibyo bintu bifoko bijahabona pe kandi n'umuntu aririmba indirimbo kanaka reka twumve ko kuririmba indirimbo na nyene bikora ku marangamutima y'abantu ni byiza umugabo abantu kabahishurira nibace nikubita hasi ngo bavuge mu ndimi zitamenyekana kandi waririmbiye umusheri wawe ibyo nabyo nyene mwumva ko ari ibintu bigoye rero ndibaza yuko abaririmbyi ba gospel turakwiye kwicara twiyumviye kandi nibaza yuko indirimbo zakurikiye iyo ndirimbo mu ndirimbo z'umuririmbyi twubaha twese nka Fortran nibaza ko mwumvise ko ziremereye zirafite uburemerezi bukomeye indirimbo za Apollinaire nazo nyene uretse iyo mpore mama mpore nazo nyene murumva yuko ni indirimbo nini kandi umuntu twubaha kandi akomeye kandi ahamba rero nibaza yuko nk'abantu baririmbye ba gospel dukwiye iyo turiko turakompoza dukompoza indirimbo dufise objective minded yo kumvisha abantu dufise icyumviro nyamukuru cyo kumvisha abantu ibiri bwina mu mutima wacu kuko ivyo dukora biserukira habona hari indirimbo rero nyinshi usanga twa ziririmbwa mu kabari intention yatumye ujya muri ivyo akora irya ndirimbo ugiye kuraba neza sivuga butumwa yaravuze ati ndakumbuye gukora indirimbo maze igihe ntaririmba reka nshira indirimbo habona ugahita usanga rero iriko iravuzwa hariya ndashaka kuba kandi karorero muramaze gucana mukumva indirimbo iriko iravuga ngo hari byinshi uhura navyo bikababaza umutima wawe hari aho urasanga mu kabari kiravuga kubera ikora ahandi nyene bya bindi byokoze kuri abantu bo mu kabari barabyegeza iyo mugabo bagakunda wa mudundo ariko kandi turakwiye nta kibazo turashobora no gukora umuziki uri ku gihe ariko kandi ufite amajambo makuru amajambo aboneka amajambo meza amajambo yivugabutumwa tukicara tukiyumvira nico numva noshikiriza ku kijanye n'icyo gikorwa urakoze cyane Imana iguhezagire
ariko ndashaka ndakubaze akabazo gatonya mbega wewe nka wewe Miburo Vincent niwe muririmbyi w'umurundi wifuza kuba umubonana mukaganira? jewe ni sinovuga umwe novuga nka babiri aho nk'abaririmbyi babiri nkunda ariko umuririmbyi nanjye nkunda cyane gusumba abandi jewe n'ukuri ndakunda Dudu hari uturirimbo twinshi twiwe nkurikirana ni nawe muri binaje yanyispiye yatumye numva noririmba ko indirimbo za Dudu iyo ziririmbye cyane wumvise ariko araririmba wumva uhita wumva gusenga. Iyo Dudu aririmba abantu bumva bosenga biratandukanye rero na wa wundi iyo abantu bumvise aririmbye bumva botamba. Ibyo bintu bibiri ntibisa. Hariho umuntu aririmbye wumva wotamba icyingiro cya mbere cyiza wohita utamba. N'undi muntu yaririmba icyingiro cya mbere wumva wosenga. Abo bantu babiri mbega ni Miburo Vincent rero bishika kumviriza Profas jewe biramaze gushika kenshi kandi ndazikunda zimwe ari indirimbo nkunda mbere barashimira ndashaka kugira umuririmbyi jewe anagaze ari umuririmbyi je nkunda kumviriza. Abantu benshi nkumbure ntibize kubatangaza kuko niyo tutumviriza ibintu byinshi ntitumenye ubutumwa tuvuga. Mugabo ari umuririmbyi washaka aririmba Profas je nkunda umuririmbyi wakeye cyane kandi umuririmbyi n'ukuri arashimira. Uwo muririmbyi rero si ubundi umuririmbyi yitwa Roriro ndamukunda. Ati Roriro ndamukundira iki? Jewe Roriro ndamukunda kuko Roriro ndamuzi ntanzi. Roriro ndamuzi kera. Ndamuzi kuva kera ari umuntu agirisha ibintu by'amasinema abakaja kuraba abajaki ba Jetri na Komando y'amafilm. Nibuka rero ukuntu kera yatanguye umuziki mu bihe bigoye yitanga agira gute icyo kintu ndakimukunda. Ikindi kintu nshaka wenda gukundi Roriro avuga ukuri. Roriro mwatukanye avuga ati twatukanye kandi twatukanye dupfa ibi kandi avuga ibyo nyene kandi Roriro ibitamuraba nabijana. Jewe n'ukuri Roriro ndamukunda nibaza yuko ikindi gihe ninamubona mu rusengero nibaza ko bizongerera gusumba ibyo. Reka twizere Roriro urumvise ko wawe invitation mu rushengero rw'Imana. So turangiza nakaye kajambo gatonya wobwira abakunzi ba Sunlook TV, abakunzi ba gospel muri rusangi, abarundi muri rusangi baza kukurikirana kino kiganiro twagiranye nawe Miburo Vincent. Jewe mbere nohera ko nobanza gushimira ubuyobozi n'abajournaliste ba Sunlook TV. Ndano bashimira cyane ko mwingiye dukoresha na twebwe muri gospel ko nibaza ko ndakunda kurikirana cyane televiziyo alinye. Nibaza yuko iyi ni ya mbere mbonye ariko barafasha cyane mu kijyanye n'igikorwa cya gospel. Rero nibaza yuko Imana no kubasengera byose izobikora neza. Hanyuma ikindi nobwira abantu baririmbyi ba gospel cyane cyane hano muri Nord yo muze Nord abantu bazi bumva Gihosha, Kamenge, Kinama, Ngagara, Buterere. Nagira ndabibutse yuko ciza ari kuvuga ubutumwa bwiza kandi kigira kabiri karugerageza bakaja hamwe bakabonana. Hanyuma abatoya abadusanze muri iki gikorwa ariko baratera imbere bose tukaja hamwe tukumvikana ko turafise abatari bake bose bari muri Kenya bakora indirimbo benshi ariko ibintu byabo dusanga ari mu mashengero yacu tutavuze indirimbo zabo. Rero muri rusangi abaririmbyi ba gospel bose b'abarundi numva bahamagarira cyane kwicara neza mu gukora indirimbo zabo bakiyumvira cyane ku kintu bagira bakora ko ari ikintu kizoshika kure kandi kigafasha benshi. Ikindi nohamagarira cyane abaririmbyi ba gospel kuririmba mu zindi ndimi, kuririmba mu Congereza, kuririmba mu Gifaransa kugira tureke kuguma twiyugaraniye ahantu. Kuko indirimbo y'Ikirundi uzoyivuza muri Australia, uzoyivuza muri Amerika, uzoyivuza uretse no muri Kenya. Nibaza yuko ntiwoyivuza
turagomba kuririmba mu Giswahili, tukaririmba mu Congereza, tukaririmba mu Gifaransa, ibyo byose tukabiririmba. Rero muri rusangi abarundi nka bose numva no bahamagara cyane gufasha mu gikorwa cya gospel cyo kuririmba dukoze igikorwa nimba twavuze ko bazoriha mumve ko atari kubavuna ahubwo twagereje kuraba igiciro umuntu wese ashobora kuronka kugira ngo tuzokore ikindi gikorwa cyo hano. Numva ari ibyo bintu ahanini novuga no rangiza mvuga muri kiganiro mwateye iteka muri Sanlook TV. Nongera ashimira kandi ubuyobozi bwa Sanlook TV n'abajournaliste bayikoramo, ndabashimira cyane mukuri Imana ibahezagire. Ibyuma murabifise ndabona birakomeye cyane, hamagarira n'abandi bose muhashika bakahabona kuko jiwe nahora ndengana mucyo gusa sinanenzi ko ibintu bisa gutya bimeze gutyo kuko bose ari ibintu byiza cyane. N'abandi karibu baze amafoto meza, ndabona kuri ubuyobozi burabyitayeho cyane kandi barabafasha kuri mu ngiri byiza. Imana ibahezagire, nibaza ko n'ikindi gihe Imana zohashika. Urakoze cyane bakunzi ba Sanlook TV, mumure tumubwire ngo merci beaucoup, kandi nawe Imana imuhezagire, kandi turizera ko ikindi gihe tuzosubira kuganira byinshi nawe. So kuri microphone za Sanlook TV mwari kumwe na Terence TC, of course ushatse nyite Yehoshafat. Behind the camera mwari kumwe na Theo. Watubwiye yuko usanzwe ukunda Duto, mbega uturimbira akarimbo gatonya gusa kato nk'umukunzi wa Duto? Bazi ko turirimba twishi ariko nashaka kuririmba akarimbo k'umuntu akavuga ngo Abanoro samajamba kwe nagira nijwi ry'abamarayika moshobore guhishimwe ryanje nuko vyari kwiye ndagushimi umugambi ufiti ubugingo bwanje ndagushima Yesu kuzi nico ndiko ndavuga. Asante sana, Imana iguhezagiye cyane. Uraduhezagiye muri Sanlook. Amina.